noneho dusanzwe dufite n'aga surprise kuri final hari kuri finale naho tukaba dufite na Double J wacu ngaho nyene w'Igitega basanzwe bamuza abantu benshi hakaza hariho urubaze ni bubatse nimba tubatse umufiance wawe ninde abanzi baranzi kandi Areka tukuramutse tunakwipfuriza kugira ibihe byiza wama ukurikirana ibiganiro vya Sanisas TV ariko katuguha nikaze wewe ribaye ijyambere ubona uruno rubuga rw'amarushikiriza amakuru agiye atandukanye nkuko rero mwamaze kubibona tugiye kwinjira kandi mu bijanye na Miss Ngoma aho muzi ko dusigaje imisi mike cyane kugira ngo iri higanwa rirangire uno munsi yo twahamagaye wa wundi asanzwe ajejwe kumenyekanisha makuru muri no event bamwita Muhivu Arida turagoha ikaze murakoze cyane umeze neza ego ndashima sinzi ko subira kandi ukidondora ukanavuga nico jejwe muri event abariko baradukurikira kugira ngo basubire kandi bakumenye nitwa Muhivu Arida nkabandi umwe mu bariko barategura ibirori vya Miss Ngoma Miss Gitega nkabandi injejwe communication na marketing muri Ngoma event ego yes ngira ngo bamaze kuvyumva ko amakuru yose kandi atagira ivumbi ya Miss Ngoma tugiye kuyumva kuko kanatsinda tugiye kuganira nujejwe no kuyashikiriza nta byinshi tugiye kuvuga uno munsi tugiye kuvuga ku bijana finale hasigaye imisi ibiri ego twarabonye abaririmbyi bagiye batandukanye mu ga sport publicitaire kariko karasirikira twumvise mwe abaririmbyi bagiye batandukanye reka tuguha kajyo ubanze utwibutse nkuko mubizi finale ni dans 2 jours ni mu misi ibiri hama turafise abaririmbyi turafise novuga ngo nk'abazohashika nko kudushigikira mu baririmbyi yaba mu ba sponsor bacu yaba mu biwacu nyene Igitega wacu banje no kubaha ikaze kandi no kubashimira kungene batwitayeho kandi nkabasaba no kuguma bari kumwe natwe haje ba sponsor ni ba sponsor benshi cyane sponsor dufise hariho banque ya BGF hariho bon à part yabo twari dusanganwe avant nka Finbank BBCI Bankobu uharagiyemwe abandi hagiyemwe na BGF haragiyemwe GPI haragiyemwe nkuko musanze mu biziza Volcano Express irongowe n'umushinga nahitwa Kafa hariho na Grand Pictures uri ko aradukorera ama video mubona kandi akaba ari n'umuhinga mu bijanye n'ivy'ama video muramuzi ko ari umuntu akora amateka aranje oya pana amafiriti mwaramwiruka oya amafiriti aringo amafiriti araba amafoto ariko uwundi wewe ni wariko akora izi video noneho dusanzwe dufite n'aga surprise kuri final hariho video ihari izoba donc izokwerekanwa yakorewe Miss Ngoma ku munsi wa finale ego bakoranye amagaba troupe amagaba ego hama kuri finale naho tukaba dufite na Double J wacu ngaho nyene w'Igitega basanzwe bamuza abantu benshi hakaza hariho n'aba DJ Israel DJ Fibite DJ Kaja DJ Alida ego ba Dr Crowd rumva ni benshi nukuri dufise ama surprise menshi bateguriye kuri finale yego Muhivu twumvise ko aba sponsor ari abantu bafise aba gramanya niko bakunda kubivuga abantu bafise ifaranga kabisa tumaze kumva ama banka akomeye sorry za Volcano zande turumva ko kabisa amafaranga arahari kubera iki mwagumye muduza kandi ibiciro byo kwinjira kandi abantu barashize mu buryo mutaretse ngo abanyagitega bose baze kwirabira umunyakaranga wa oya nitwadugije twagumye hahandi nyene amafaranga ni yandi nyene sinzi ko mwabisomye neza twagumije hajya nyene kandi vraiment urumva rega dushigikirane muri byose yaba mu buryo kuko natwe ibyo tuko turategura murabona bidutwara uburyo bwinshi mukaba muzi ko tuzatanga imodoka kuri finale ariko ndi gatoye ariko ndibaza nimba mwari mwateguye probox ngo mungira bazoca mugira nka Karion amafaranga ndumva yabonetse ara n'amahandi ma banki yongere surprise ni nyinshi tubafitiye
ni nka province Gitega yatanze ego yo nayo nyene izotwara igisongerezi ca Miss canke ni Miss azotwara inka n'imodoka ni surprise navyo nyene muzobibonera hano ego muhivuri kuraba mu bakobwa 11 basigaye mwihiganwa muri final wowe ubona uhamahigwe shaje ntaje bose ndabahaye amahigwe vraiment kuko bose vraiment barabikwiriye yatubwira ati ivyo arivyo byose ndabona naka kabisa oya kabisa no bambeshe kuko bose nta numwe adashoboye muri bo hazoba hasigaye aho iwabo gukora kugira ngo mu byo bazobabaza canke mu byo bariko barategura bitange kugira ngo habone kusumba wundi sinoje uvyo mbona bose umenga bose ndabahaye amahigwe vraiment yego so hari kibazo ntabwo kubaze tumaze gukorana ibiganiro byinshi kandi bagiye bakimbaza mu makommentaire hari abatagira commentaire bakantelefona ati kutaratubariza iki kintu nubu ntibaramenya ninde yateguye Miss Ingoma twumva ngo ni Ingoma event nishiramwe ryari rihari ni organisation mwe mwagize bimeze gute Ingoma event ni entreprise itegura ama event itegura ibirori mugabo ni shasha nebaza kwihereye kuri Miss Ingoma yes ihereye kuri Miss Ingoma mugabo izoguma ibandanye nizo ciherera hajye nyene kuko haza bana deuxième edition kuri Miss Ingoma nuvuga ngo ni ibintu tuzoguma tubandanya umwaka nyene ugiye gutangura umva ni ibikorwa tugiye gukora umva ni entreprise yatangwe kandi iri agréé kandi iriko kora amateka urabibona nawe ivyo dukora ikintu wigeze kumbwira ati marraine wa événement ni première dame hama marraine wa événement kuri finale demi-finale mwatweretse madame la ministre de la justice kariya kana kumengo bimeze gute naba marraine babiri canke umwe yari marraine wa demi-finale undi agiye kuba marraine wa finale ninde marraine ukuri wiriya événement non ça fait partie ya vyose kuko urumva zose ni événement uja munsi nivyo ntiyari kuba première dame kuko première dame azoza mu cubahiro ciwe muri finale azoba ari ngaha ego erega nahanya mwe muri ko muradukurikira twicaye hazobera finale ni hahandi nyene ego ni hembe habibutse ni kuri cercle d'alliance Gitega ego ni hazobera finale ahantu ho bita kuri cercle abantu benshi barahazi ni no muri ville ego kwinjira wavuze ati amahera ntiyahindutse mugabo yabibutse kwinjira n'amafaranga 5,000 gusa ahasanzwe turafisa n'ama VIP twateguye VIP ni 20,000 ku muntu kandi twarateguye na VIP nayo ni 50,000 na couple ni 50,000 mwivu tumaze gukora n'ibiganiro byinshi mugabo sindaronka karyo kuko kwibariza wewe ibibazo bigiye bitandukanye bikuraba batari Miss Ingoma akanya kabaka canka akanya kaze kabe inyuma nze swenda kurondera evenement yawe nta ngorane ndahari wewe nimba wumbibaza ubunyene ubimbazi nimba uzabimbaza igihe kindi nta ngorane kuko ndi tayari ko cameraman umwanya urahari iminota ibiri ngo dekoresha iminota ngitarenga ibiri yego ikibazo ca mbere iyo bishitse ukaryama wedahiro biravyama bishika buri gihe kuko nibaza ko utarara wicaye uvyutse ikintu ca mbere utangura gukora uvuga ati iki kintu nico mperako niki gusenga Imana yampaye nkavyuka hama mpejeje nkaca ngira plan y'umunsi nkicara ku gitanda nkimvira ati uno musi mvyuka nkora iki ubundi usanzwe ukora iki uretse ibya Miss Ingoma ubundi usanzwe ukora iki musanzwe ndi umunyeshuri yego ne plan y'umunsi uri umunyeshuri nagira no gutonda gutonda ku ishuri mugabo ubuzima buraronderwa my friend kuko urumva nk'ubu nayo maze amezi 3 ndi muri event ya Ingoma event umva tuko turategura ibya Miss no kuvuga ngo uwo munsi mbyutse ndavuga ati okay ndaja ku ishuri apre ku ishuri nca nkora iki ndakuravye wiga muri university ko nta muntu yiga hariya afise imishatsi dufise iminota 2 nyarutsa iminota asante urubaze je ni ubatse nimba utubatse umufiance wawe ninde sha sinubatse kandi hari umufiance mfise vraiment ego uwogira demande iyo bari umuntu ameze gute oya ivyo wonya vraiment no bambeshe twinjiye mu bindi kandi twari mu nubundi nari nabisavye ko tugomba kwinjira mu bindi oya ivyo vraiment wogira demande bose urega kugira demande ni nko kuri Facebook ugira demande nturinda kubaza ngo nshaka ngo bagira demande aba ni bose so kwemerera rega ama demande bari menshi naye kuri wemerera bose kwemera biragoye my friend kwemera biragoye tubwira ati antuka umuhunga mezuku ndumva nico nashatse ko unyishura umuhunga ameze uko ameze gute byongora vraiment
Zongora kuvuga wari wese uzafise agafaranga mwo agafaranga reka agafaranga siko amafaranga adahari ararondekwa finale ndumva urafise guzawe naho uri kuraka no guzira hari mugabo bamuno mwanya sinumva ko nabishira kumbonesha kure abanzi baranzi kandi ukorambaza by'amadomande nukuvuga ngo amadomande nyene arahawe ikaze yose mugabo kandi ntonse jamais hari naho no kwemerera numwe canke uzocagura wowe wemera bivaye nakuza iby'amagu biragoye kuko ushaka kuvuga ngo guyanje nuno musi urarabye nka experience y'ubuzima hamukaca usanga wowe wemereye nta n'ikintu usanga wawe ndi wanse nawe niwe tubiri hariya ko dusinyara ko yaheze tuzosubira duhiga akanya nyuma twiganirire hama muhivu akajambo k'agasunika ruki bo akajambo nuko no batumirira mwese abadashoboye kuraba demi final bazi barabe final dushigikirane mu ntara yacu nkuko intara yacu isanzwe ari n'intara y'ibijanye n'akaranga baze barabakaranga kazoba karinga hazoba hariho na exposition y'ivyakaranga hazoba hariho ibintu byinshi cyane bizokwenteresa abantu mu bijanye n'akaranga kuko turi mu karanga muri Miss Ngoma. Yes, nibaza ko bari babipinze bavuga ngo vya Miss Ngoma bakompara n'andi ma Miss twagiye turabona ama Miss Sikore na za Miss Kariti. Ngira babibonye muri demi finale abatarabibona barabikurikirana Star TV twabashiriyeho presque vyose. Nibaza ko no na final mwe muri hanze bitazokunda ko mushika ko uri mu Burundi we nibaza ko azotereza kuzoshika nga. Hanze azobibona kujya mwabikoze. Ego kujya mwabikoze. Kugira ngo mubashikirize nibanza ko hariho na TV yagize online yagize live donc ngira nayo nihenze yagize live espérons ko nabo nyene bazasaba gukora kugira ngo nabatashitse bashobe kubibona reka tumushimire Arida cyane muhivu niryo zina mumenyereye ariko kanshimire cameraman wacu Smith yakoze umuti kugira ngo ama image amere neza cyane ariko kandi sinareka gushimira wewe wamaze gufyonda subscribe kugira ngo ibiganiro bize bihore bigushikira hakiri kare hama nawe wakoze share kugira ngo kino kiganiro gishikire bose nawe ni kudo chapeau ariko ahanje reka ndakubwire ati nagahwane